None ganyokuru wewe nk'umuntu wakuze kera itandukaniro ubona ry'abakobwa bubu n'abakobwa ba kera nirihe? Oya sico kimwe. Abakobwa bubu nisutwa zihejeje. Ibi turashaka ushimire abakurikiranye ikiganiro cacu. Ni jewe nkurikiranye ico kiganiro cacu. Mwumva amarira ndiko ndarira. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Tukaba turi ibubanza haruguru gato y'uruzi bita Kidahwe. Twibajije impamvu gwiswe Kidahwe, hari impamvu zindi twiyumviriye ariko nituzi ko ari byo. Reka ko turonse akanya tukaba tuhuye n'umukurambere, akaba aboneka ko ari umuntu kameme akuze, agire icyo atubwira ku byerekeye uruzi Kidahwe. Reka tubanze tumenye kwanza ko avuka ngaha, ko yakuriye ngaha, kugira ngo twumve ko inkuru aduha ari zukuri. Turabaramukije cyane. Jeni twa Ruzobava ko Joseph, navukiye aho ibubanza, nkuriye ngaho ibubanza, nta bindi bice binini naba naragiyemwo. Uruzi bita Kidahwe kuva mvuka na basokuru na basokuruza tubabaza cyangwa bari kwaraducira umugani batubwira Kidahwe. Ibi byo kuvuga ngo rufite mazina je ntayo nzi kuko ndonga nyene. Uruzi Kidahwe goba rutangurira hehe canke goba ruhereza hehe? Rufite ahantu rufite amashami abiri, mbo iriva ruguru muzaciya n'irindi riva amajayi buhororo uri kuraja musigati, bikaba bifite ahantu bihurira. Mbo aho bihurira rero kumanuka niho bace bagwita Kidahwe. N'ubu ni Kidahwe, twese tuzikari Kidahwe. Urashaka kutubwira ururuzi Kidahwe goba rufise ayahe mateka, canke ururuzi Kidahwe ruravamwo amafi kugira ngo mufungure amafi? Akamaro k'ururuzi Kidahwe nuruhe? Mbo rukidahwe ibyo amafi ntabwo birimo, n'uturimo n'utuntu nyene tubaye tujya tudugana n'amazi yo guzuye. Gusa ubwiza bwago nuko twe dufise ibigobe aho hantu turimo imboga, hama tukavomerera na gwa ruzi Kidahwe tukaronka amahoro. Aha hafi kuri uruzi Kidahwe ntibirashika ngo rutware amazu canke rukore iguzure, hama rutware nk'ibintu canke ngo none ibintu? Gikuru na kuru yo guzuye rututwara ibigobe. Ari nk'ibijumba tuba twarimyemo canke imboga tuba twarimye byinshi bigatwagwa kubera gwahabomaguye, ugasanga uyu munsi gwacaha higiye jo rusigaye ruca handi hantu. Nizo ngorane za Kidahwe. Kugira ngo tubashikire byadufashe umwanya, kubera twe twahuye n'uwa mbere atubwira ngo Kidahwe ngo igituma gwiswe Kidahwe ngo nuko rwadashwe abantu. Ayo makuru yo bariyo canke ayo makuru nayo ububesha? Ayo makuru nkaje navukiye ngaha nyene, nkakurira ngaha nyene, nkafite imyaka irenga 40, ntabwo nigira ndabyemera neza, kuko twebwe basokuru na basokuruza twarakuranye n'abantu batubwira yuko uru izina rwaryo ari Kidahwe gusa. Nakubwira ngo bagwite Kidahwe ngo rwadashwe abantu, ibyo bintu ntabwo bigeze babitubwira. Turabona ngaha sogokuru, turabona ngaha muri ko muragira amakara, kandi tukabona ari ahantu ibintu muri ko muraturira tudashobora gutahura. Hari n'abari kwakurikirana ikiganiro cyacu badashobora kubitahura. Urashobora kutubwira kugira ngo amakara aboneke guca mu bigenza gute? Mbo kuntu bimeze kubera ubukene bw'ibiti ayubanza tabyo, ni nudushitsi twimbye ahantu bateye imikaratosi, hama turatwegeranya turaturira. Tumaze guturira niko kuronka aya makara mubonye tuko turatora aha duteramiye. None mubituriye mugaca mubifuka n'ivyondo canke n'ivyo mwashize ko hejuru, mubituriye mugaca mubifuka, umuriro nuheza ngo uzime? Oya, umuriro ntushobora kuzima kuko bijya byatsi twamanje hejuru y'ibiti hariho n'intoboro dutobora zigumya ivu ntiruhungurukireyo bitume bizima, bica biguma bimeze neza. Nibihora bishika abo abana bariko barakina bakakinira ugasanga bikweze nk'ingorane, nk'umwana arahiye canke agize ikibazo?
mbo wowe uba wagize ibyo bintu ugerageza kubyihanganira kuguma uri haruhande zayo kugira umwana ntaze kuyuba kuko yuriye hejuru agakorokerayo basi ntaco muza gusamayo. Bakunzi ba Bujahit TV bandaya mukurikirana ibiganiro vyacu ndacari kumwe na sogokuru akaka tubwira ibintu byinshi tutari dusanzwe tuzi ariko tubwira ibintu byinshi kugira ngo tugire natwe ivyo tumenye. Sogokuru urakuze kandi wakuriye hano ibubanza, urashobora kutubwira amateka y'ibubanza canke ubwiza bw'ibubanza? Aho ubwiza bw'ibubanza tuhabona ko kuva mu bisanzwe nta turaryoherwa cyane kuko ndaja mu ishamba ari aho nasabye cyangwa ari tongo mfite nkarema ibyanje nkabizana mu rugo tukabifungura n'abana atangorane zirimo n'abataho mfite nkagenda kuhafise nkamusaba akahampa hama tukari mu mugabure. Nibwo bwiza bw'ibubanza. Batubwiye ngo abakobwa b'ibubanza ngo bose usanga bazi gutwara amakinga, nivyo canke baratubesha? Oya, ni bamwe nk'ababo ngaha mu gisagara canke abakuriye igihanga sana nibo bazi gutwara amakinga ariko ino si cyane. Hagati y'umuceri n'ibigazi n'ibiharage kuko n'ivyo bintu twabonye ari byinshi cyane nga ibimera cyane gusumba nibi ibimera cyane ufite ikigobe ciza umuceri urimbuka gusa tugorwa n'ifumbere mbo ikibi biharage nabyo twabipomye bikaronka umuti nabyo nyene turimbura. Naye kitavuzeho nicerekeye umwumbati naye ikigazi naco kugira tugihebe biragoye kidufitiye akamaro kanini cyane. Ikigazi cyo bagifatigiye kingana gute kugira ngo kimere mpaka musorome hama mutangure kunguka? Bo ni mu myaka 3 ugira 4 hariho ubuntu bita ubuteja buto utangura gukuramo ku mwaka ugira 5 ubutanguye gusarura neza ikigazi. Nibyo bishika mukarambirwa kukirindira kubera ndumva umenga imyaka ni myinshi, nibishobora gushika wagiteye ukumva uratangiye kurambirwa kubera igihe cyo bakimaze utaratangura kwimbura? Ntabwo ushoye kurambirwa kuko mu mwanya kiba kitarakura bijya bibobo byonyene iyo uronse bajya bubaka ingo bifite akamaro kanini. Akamaro k'ikigazi ni kanini cyane tubiravye havamwe amavuta, imikubuzo, isabuni n'ibintu byinshi cyane bivamwo ikigazi. Urumva gifise akamaro kanini cyane ngira niyo mpamvu kinateba kumera. Sogokuru ndashaka kumenya ikindi kintu ca hano ibubanza na cyane ibubanza ikintu cyo gusuma ego mwisoko ibintu byo babizimbutse canke ibintu byo babizimvye? Ibintu muri iyi misi niho bizimbye nayo muri mu misi heze tukironka kambaranga byari bizimbutse cyane. Ikiro twarakigura 600 ariko ubu dusigaye tukigura inote y'igihumbi. Mbo ibiharage twarabigura 800 igihumbi ariko ubu kigeze ku 5. Bigenda bisumbasumbana kwigiye kigenda niko nibindi bigenda. Yesu bakunzi ba Bujahit TV ndabashimiye cyane abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu ariko reka tumuhe akanya na nyogokuru nawe agire ico abwira bariko barakurikirana ikiganiro cyacu nawe agire ico atubwira. Nyoko ndakuramukije. Ego namahoro nyoko turabona uriko utora amakara nawe wobubizi by'amakara y'amakara none ko nabikuriyemwo bikaba ari byo byandetse ngo unaze gutora bamuducenga nze gucana ngendera kukuguru kumwe hanaramugaye. Ego byagenze gutega bibi kugira ngo umugare nukubera imyaka ubusaza canke nikibazo wagize? Oya naragwaye cyane mu bitari Bujumbura nahamaze amezi aya ukwa 11 n'ukwa 12 natahutse mu kwa 3 ukunyene ukwa 3. None gabibi kuri uko kuguru kwawe ubona uwo bukeneye iki kugira ngo umuntu akigukoreye yoba agufashije? Yoba afasize byavuye ku nsinge banteye kwa muganga nkaba ngwaye n'ingwara y'umutima iyo mfashe ndiruka mu bitaro bakampa imiti bagafufahaza nawe ahibubanza ni heza harameze neza. Navukiye hagiye buhororo ndonka umugabo wanje ngaha nije ndi nyina w'uyo mushinga ntahe.
mama wiwe. uri mama wuyu bakunzi ba Bujahit TV nkuko bibona nyokuru arakuze cyane murabibona niwe mama wa sogokuru tuko turavugana ngaha urumva nyokuru imyaka arayijanye none ga nyokuru wewe nk'umuntu wakuze kera itandukaniro ubona ry'abakobwa bubu n'abakobwa ba kera nirihe oya sico kimwe abakobwa bubu nisutwa zihejeje twebwe kera twaritonda tugatekereza tugakorera abavyeyi ariko abubu nisutwa ubiravye none gabibi hoko guki kugira ngo abakobwa bubu nabo basi turabe ko bosubira bakamera nk'abakobwa bakera nkuko mwebwe mwari mumeze mukiri inkumi mubisoboye mwobigira mutabigize barengeranye bamenye ibanga abakobwa bubu bamenye ibanga ubiravye na cyane cyane ukuntu abakobwa bubu bambara n'ukuntu abakobwa bakera bambara ni ibintu bibiri bitandukanye uravye ukuntu abakobwa bubu bavuga n'ukuntu abakobwa bakera bavuga ni ibintu bibiri bitandukanye bibi kera mwebwe mukiri batoya kugira ngo mutangure kugira guhagarara n'abahungu byabasaba ko bamfise imyaka ingahe oya ntibyashoboka naho waba ufise imyaka 10 20 mirongo ingahe 80 ntiwagenda kuganira n'umusore yarakubwira tugiye ucuhera iyo nyene ntugaruke kubera ko simbona yuko woza kuganira n'imisore izi saha muri aka kanya umuvyeyi akamutuma neza agakora neza ariko abubu navyaye abakobwa batatu sigaranye babiri umwe yakuriye he muri Kongo namubwiye ukaza ufise imigire y'abakongomani y'abakobwa b'abakongomani cyangwa abagore ntitubana ntuzimiriza wambaye impenezwa ngo nanze nkwimirize nzi inyuma yawe nambaye izigera ku bici ntuzambara ayo makabutura ibyo biki ngo nzi inyuma cyangwa nkuzi inyuma jewe naramuhakanira none ga nyokuru wowe ufise imyaka ingahe mfise imyaka 86 bayibonera muri gaturika mu isengero ya gaturika urumva bibi wabayeho igihe kirekire kubera ni kinini cyane kubera urinze uko imyaka 86 ni myinshi cyane reka nanje imana iziyime ndasabye imana nanje izome 80 nanje nzogere muri iyo myaka ufise bibi batubwiye ibijanye n'ururuzi wewe wo bubizi kwiki ururuzi naho ruva naho ruca niho navuki yego aha rero bagwita Kidahwe hariya ruhananura akajeke rumwe rukagenda ukurundi rukazina ndabizi uko nyene nayo ivyononekara mu Kigobe ni byinshi twarononekanye imboga turima ibiki nk'ubu tuba dusora nk'abandi imboga urukidahwe rwarakuyeho rurahwanya ruriko rurinziriye ingambo yaha hariya ruriko ruravayo nuko Kidahwe ndaruzi bibi urashaka kubwira ariko barakurikirana ikiganiro cacu icifuzo cawe ndagowe cyane ndino mu Burundi aho bababwiye mu Bubanza kuri Kidahwe ndagowe ni mumfasha inzu yarampenukiye ko yarantembagariye ko sigaye ndayerera ndumukecuru n'abana banze nabo nabarushwa n'abakene ntaco bomarira mutamfasize mwebwe mwanya kubahwa mumbonye uko ngeze nuko ndi nigitangaza bavuga mu Burundi ni jewe mvuze ndiko ndavuga gakecuru muri Bubanza kuri Kidahwe nta wundi ariko arabasaba ariko arabaririra ariko arabaganyira mubonye uko ameze mwoheba mukagira ubwoba na mwebwe n'umubibi n'umunyokuru afise imyaka 86 inzu ikaba yaramuhenukiye ko akaba akeneye ubufasha ibi turashaka ushimire abakurikiranye ikiganiro cacu ni jewe nkurikiranye ico kiganiro cacu mwumva amarira ndiko ndarira murabo kondi nuko meze uwo bereka mukambona mwotangara
ndabashimiye ndabakengurukiye mugira amahoro meza Imana ibafase ibaje imbere Yesu turabashimiye cyane yari Nancy Amanda ciao bye